umunsi rero hogira nk'ubakabura baratujano atangorana mureke kwirirwa muraterana amajambo kuri zino mbuga ngurukana bumenyi twebwe twaje tuje kurondera ntitwaje tuje guterana amajambo n'abene gihugu iki gihugu ni cabo dusavye indaro bashatse bona twirukana kandi vyokunda rero ukeneye kuba bamwo mu rurimi wihorere wibereho tu ukonye ahubwo uraba ukuntu wo créer confiance entre abakenya n'abarundi tubandanye tugira ubumwe tugiriranire ubumwe umukenya ushobora nko kumusova gatoya umusove abo niho uzoba uri kurakreya umubano mwiza hagati y'abakenya n'abarundi. Wagwan my super fan am psychologue comme d'habitude muraho mumeze neza nizere ko mumeze neza jewe ndaho mumeze neza ndashima navyusa amahoro ego nkuko vyama rero nije ndabategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media akaba ari na jewe ndanabibashikiriza rero rino jwi mwumva ni rya psychologue nkuko vyama uno munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku bantu bagize imisi bafata nabi abarundi kuri zino mbuga ngurukana bumenyi ku mbuga za TikTok na cyane wanze kubona ayo ma video aguma sirikira avuga ku barundi bariko bararangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya handi naho ugasanga ni kuri Facebook bavuga bati abarundi bameze kunuku babayeho gutya na gutya rero cyo nico kiganiro uno munsi inshatse ko twoganira ko twogaruka ko kugira ngo tugende duhana impanuro kuko ugiye kuraba reaction y'abarundi benshi bari mu gihugu ca Kenya ukuntu baca bavyifatamo kugira ngo baterana amajambo na bene gupostinga ivyo bintu bariko baravuga ukuntu abarundi binjirira mu buzima bw'abarundi ukuntu abarundi baba babayeho navyo ukadusanga uciye bigomba kuzana iyindi nzira rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media urawe ikaze ugira subscribe kugira ngo uyunge natwe mu bwami bwa Peaceful Entertainment and Media karibu rero uyunge natwe turashaka yuko no muryango wohaguruka uyu muryango wacu wo kwaguka dushaka yuko wo kwaguka kugira ngo tuzohore tubana namwe mu biganiro bica hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media kandi rero ikindi naco bashobora kugira like canke j'aime kugira ngo uzohore ubona ibi biganiro byoroshe utabanje kuja kurondera canke ngo habwe link uzohore ubona notification zizana kugira ngo uce uraba bishasha twabateguriye ugire na comment zirakenewe na cyane ku barundi bari muri Kenya muriko murarondera ubuzima mu gihugu ca Kenya muduhaga commentaire mutubwire ukuntu hanura n'ukuntu twokwifata mu kugira ngo turabe ukuntu twoba muri bano bakenya uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi bashoboka kugira ngo nabo bumve ibyo twaganiriye uno munsi tukarera tumira amatega gatoya ncenza tube turahanurana tube turaganira ku vyerekeye aba bakenya bariko barafata n'aba barundi bavuga babinjirira mu buzima babayeho. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mwidonido rero rya kino kiganiro nkuko naremeje kubivuga maze imisi mbona hariho abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi za TikTok, Instagram na Facebook bagomba kwinjirira abarundi barangurira imirimo mu gihugu ca Kenya hanyuma gato yaho nkaca mbona ama comment canke abarundi bagomba nabo kuca bagomba kugira reaction bagomba guhangana nabo bakenya baba bariko baragomba kwinjirira mu buzima abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya rero hariho nk'umuntu nabonye sinibuka izina ryiwe ariko afise ibidrede vy'ibirasta nyene tu ariko aravuga ati abarundi
bari mu gihugu ca Kenya ati izo ID canke ivyo ibyangombwa mu bironka gute, mu bironka bigenze gute. Ahandi naho ndabona uyundi ariko aravuga ngo abarundi baba muri Kenya ngo usanga ngo ari abarundi bashika 10 ngo baba ngo mu cumba kimwe ngo muri chambrette imwe, nyene avuga ibintu vyinshi ngo abarundi ngo baba ngo ngaha muri Kenya ngo babayeho ngo nk'impene, ngo babayeho ngo nk'inka, ngo aho baba ngo umengo ngo ni mu bibandahori, ibintu nyene dijara nk'ivyo. Kacabo rero n'abandi baca bagenda bakomanta bavuga ibitandukanye nyene, ibintu bicafuza izina ry'umurundi ariko ararangurira imirimo yiwe mu gihugu ca Kenya. Akacabamwo rero n'abarundi baca bagomba kubishura, abarundi baca bagomba gutukana. Ikintu ca mbere coco mwomenya ku bantu bakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi, hariyo ukuntu baba bashaka content zabo zije viral kugira ngo content zabo zirabwe cyane kugira ngo zibavyarire umusaruro. Rero mumaze kubona nk'umuntu ashoboye kuvuga ati abarundi bari ngaha muri Kenya bimeze uku, hajya abakeneye yuko iyo content yiwe ishobora gushikira abarundi benshi bashoboka, kandi ari nk'umuntu ashoboye kuvuga ku munyamahanga cyangwa ku murundi, ni ngombwa abo barundi bashobore kubona iyo content. Ngira mwabibonye yuko hariho abantu benshi baciye bagenda bazipartaja, bijya babipartaja mu ma groupe ya diaspora, baba promoting ariko no bivuga bashira mu yandi ma groupe za fraternité burundaise au Kenya. Hariho n'izindi za super kinyozi, hariho turangirana ubuzi, wazibona bariko barapartaja ayo ma link kugira ngo abarundi nabo bumve ukuntu hariho abakenya bariko barabatuka, bariko baracafuza izina ryabo. Rero hajya nagomba ndakubwire, hajya wewe upartage kijya ki link ciwe ariko aradufata nabi, umenye yuko uri kuramwinjiriza, uri kuramuhereza donc engagement nyinshi, uri kuranamuhereza n'abantu benshi bashobora kumukurikirana, kuko utanze ijya link muri groupe za diaspora turi nk'abantu barenga 9,000, niyo twagira tentative twese kugira ngo tumurabe. YouTube yo canke Facebook izocibona yuko iyo video ahubwo yakunzwe, izoce iyishyira mu bantu benshi batandukanye. Mumbabarire bikiye biba ngombwa yuko mpindura ikibanza kubera aho nariko ndakorera haciye haba occupé, haciye haba busy ukundi kundi. Rero nariko ndavuga nti ujya mu Kenya yashoboye gukora ama content avuga ku barundi ngo bafise ivyangombwa vya hano Kenya, abaza ijya yari content, kandi rero hajyanye nabwo atazobashimira. Mwarakoze kuza murapartaja ijya video, muyipartaja kugira ngo aronke engagement. Ijya zijya video yagiye arakora, murabona yuko yakoze ijyanyu bwa mbere, mu nyuma acabandanya akora ku barundi kubera yabonye zimwinjiriza ama views. Rero mwarashoboye kugaburira abana b'Imana, nimba afise abana mwarabagaburiye, nimba afise umuryango mwaramushoboye kumutungira umuryango kubera mwaramufashije kugira ngo video ziwe zishobore kuba viral, donc zishobore kubonwa n'abantu benshi. Rero hariho n'abandi nyene baciye babona yuko ujya mu content creator yadukanye bijyanye avuga ku barundi, nabo baca bagomba kubikorera ko, kandi nabo nyene barabikoreye ko. Murabona ajya ama video yabo yuko yaciye arabwa cyane, yaciye akundwa cyane. Nagomba rero ndabakebure kandi abantu musanzwe mufise ivyangombwa muri kino gihugu, nimba wewe waragiriwe ubuntu ukabironka, nturi siri yuko ivyo vyangombwa bikwije amategeko. Ikintu coba ciza namba uba ufise umugenzi w'umukenya, ni bibi kumubwira yuko ufise icyangombwa ca hano. Ibyo ni kosa rya mbere. Rero nimba muzifise, himba muhishe, mureke kugenda muravuga ngo murafise ivyangombwa, kuko umunsi hoba umukwabo bakagufatana icyangombwa ca hano, bo kubaza neza muri uburyo wewe waronse icyangombwa co muri Kenya. Nimba rero muhari mwebwe mwaba mubifise, sinzi ko mwaba mwabironse kubera mukwije imyaka 14 muba hano muri no Kenya, ntacyo nzi ukuntu mwaba mwarazironse. Nimba mwaba mwarazironse mu muco ni sawa, nta kibazo, ariko nimba utarakwiza iyo myaka canke nimba uzi yuko wayironse,
kubw'amanyanga mwene wacu powa nta ngorane n'imwe wewe ureke kugenda uravuga uti je ndafise ivyangombwa vya hano hariho rero n'uwundi nawe yaciye yadukana avuga ati abarundi baba ngaha ati kubisanzwe twaraje kubamarira ubuzi ati ubuzi buto buto bwo kudandaza ivyashara bito buto ngo bikorwa ngo n'abarundi bandi nawe aravuga ati abarundi twaraje guhindura ubuzi bw'abakenya dukorera amahera makeya haba mu gisekirite ugasanga umurundi akorera amahera make haba muri ijanye no kubaka umurundi akorera amahera makeya kandi yari gukorera menshi nk'abakenya ivyo navyo nyene baravyidogera rero bene wacu mubagende ko buhoro mu gihe baba bariko baravuga bati twaraje kubagirira ukunuku mureke ugenda mugira ry'amakomantere yo kugomba kubasotora kuko hajya content creator abonwa n'abantu benshi bijya biri ko bishikira abantu benshi mukabasomborota hazogera igihe batujamo hajyanye nwarabonye nk'abantu mu mazimisi muba hano muri Kenya narabonye yuko abanyagihugu bo muri Kenya aba bajama bamwe bakunda kuvuga bati rada barada bamwe bakunda kuba bahekenya utuntu bajyanye ntuhavugira ngo baratunezererewe twebwe tunezerewe basi n'abanye baduha ubuzi aba babose aba bamaze kuba bifitiye ubuzima mugabo bajya nabo batagira ubuzima bakiri hasi umenye yuko tutabaryohera hogira nk'umuridere umurida umwe abakabura akavuga ati aba banyamahanga reka tubajemo usanga bibaye kandi mwarabonye yuko bashobora no kugarariza guverinoma ya Kenya bigashoboka kuko abantu bashobora guforcinga bagashika nko mu nama nshingamateka uca wumva abo bantu yuko ari abantu badasanzwe n'abantu bafise ingufu zidasanzwe rero hoba nk'umunyepolitiki umwe canke utavuga rumwe na leta akavuga ati bajemo boza bakadusahura bakadukubita canke bakanatwica kandi byoshoboka kandi bo bishobora canke nko mu gihe habayeho nk'umuperezida wundi aje aciye aba nka sinda bibazwa murabizi nka kujya ko muri Afrika y'Epfo abanyagihugu bamwe bagumutse bakagomba kugumukira mu banyagihugu kandi perezida hagiye ababibona mugabo arigira sinda bibazwa canke nko muri Zambia ngira ngo mwarabonye naho nyene ukuntu biba bimeze muri Zambia abanyagihugu ntibagumuka mugabo bijyanye hariho bimwe bita bamuyomba canke nka migration baraja mu banyagihugu kandi n'abapolisi narumvise yuko basahura hakarebaho n'utundi tugwitwa bajama nyene baza bakiba bijyanye leta irabizi ni leta ipfa kuvyirengagiza ariko haji bigonze yotanga itegeko ntihagire umuntu w'umunyamahanga agirirwa nabi rero nk'ubunye haciye hahinduka hakaba nk'impinduka muri ino Kenya hakaza nk'umuperezida nyene abirabisha amaso ndakubwiye yuko iyi Kenya yohinduka rero mu gihe tubanye muri umutekano atangorane birabisha amaso nimba bariko baradutuka bacishije kuri no mitandao kuri zino mbuga ngurukana bumenyi mwebwe ni mwihorere mwigire nk'abantu batahari kuko bavuze ngo tubana turi abarundi bashika 5 6 canke ngo mu cumba kimwe twebwe tuzi cyatuzanye twe twaje kurondera kuko ndazi hariho abarundi benshi bakora ubwo buzi buto buto mugabo babayeho neza gusumba umwenegihugu wo muri kino gihugu usanga ukwezi guhera wo mwaka igihumbi akakiguha mugabo umwenegihugu atoguha ico gihumbi ukwezi guheze cyangwa asanga baraheraniye n'abantu bafise donc bene amazu barabaheraniye mugabo wewe ntubaheraniye rero mu gihe bariko baraturonderamo content ntituce tubashigikira ngo tugiye ngo kubatuka ngo turiko turabaha amakomantere ngo canke ngo turiko ngo turapartaja mu magroupe ya WhatsApp diaspora kugira ngo abantu benshi ngo babibone hajya tuba turiko turabinjiriza reka kuba rero mwirengagiza twebwe aba content creator b'abarundi baba bariko barakora ibikorwa bakorera kuri zino mbuga ngurukana bumenyi ahubwo mwebwe mwari mukwiye kudushigikira kugira ngo natwe tubereke ukuntu
mwoza muri buno buhinga muri buno buryo kugira ngo namwe mubivyaze umusaruro. Je ndashobora gushira link muri groupe ya diaspora ikarabwa n'abantu 10, mugabo umukenya yaza gutuka umurundi atamushize muri groupe ya diaspora, umurundi mwene wacu ni wacazana ya link akayizana muri groupe ya diaspora, tukaca rero turaba babandi tukashigikira babandi. Rero nimwemere batuvyazemo umusaruro mu kubaraba ivyo bakora, ariko byari bikwiye yuko namwe mwokora ivy'iwanyu kugira ngo mubivyaze umusaruro. Rero abana ba content creator, Facebook irahemba, YouTube irahemba, Instagram, TikTok irahemba. Rero nimwabona bariko barakora bijyanye, sikuvuga ngo bariko baradutuka cyangwa ngo bariko baragira, bo bariko barondera engagement, bariko barondera engagement nini ya kugira ngo baje vaye bakuze imbuga zabo kugira ngo bashobore kuronka agatubutse, bashobore kuronka amahera menshi. Mwarakoze rero kubadugiriza imbuga zabo. Nabwo twebwe aba content creator b'abarundi bari muri bino bihugu mutagomba kutuduza natwe ngo mwumvirize ivyo tuvuga canke ivyo dukora. Ntaco ngira ngo kumbure hazogera igihe ukuri kuzoja habona, tuzovuga ngira ngo ibibaryohera, ariko ntabwo tuzotukana, kuko twotukana twobatuka woza usanga muri ko murabiraba mutwinjiriza, mugabo bivanye n'ukuntu umuntu aba yararezwe. Twebwe iryo si ryo hangiro ryatuzanye, tuzokora ibyatuzanye kugira ngo ubaye interese n'ivyo dukora azokwame yadukurikiranye. Rero dushigikirane twebwe nk'abarundi, kandi ntidusotore bano bantu tubayemo, kuko bano bantu iyo bagumutse bagumuka nabi kandi bagararije, birakunda na leta irananirwa, mwarabibonye mu minsi iheze. Rero ntitubasotore, ntimubasotore mu kubaha bijyanye, kuko nk'ujya mu content creator ashobora kuba ariko arabikora nyene kugira ngo wewe yironkera ama views, yironkera inoti, kubera n'umwuga wiwe niko kazi kiwe. Mugabo akaba ariho n'abandi baca babitahura kujya nyene, bica bija mu mitima yabo kugira ngo bazoze kugirane, bazodukomeshe. Rero hajya bararindiriye nk'umunye politiki umwe yoshobora nko kubakabura, tuje mwibarabara twiyamirize bano barundi baje kutumarira ubuzi butoya nabwo batagomba kugira, kandi ukazubona birakunze. Kandi nyuma yaho ngira murabizi nk'abantu mubazangara ngaho Nairobi, muramaze kubona iyo abakenya bagumutse, iyo bashoboye gushamirana n'abarundi bica bikurikira, aca birara mu mazu yanyu. Nimba ufise aga TV baragaterura, nimba ufise ibindi byo mu nzu barabiterura, muca mwibwa. Rero ntitubasotore, ntitwirigwe turaja mu makomantere yabo ngo turiko ngo turatuka ngo ujya mu rasta ngo yashoboye kuvuga ngo abarundi ngo dufise ibyangombwa vyano ngo canke ngo tubaho ngo tubayeho nk'intama canke ngo nk'impene. Ivyo nye birabisha amaso, wirenganire tuwigire ubutahari. Rero kugira ngo ubane n'umuntu, ushobore kubana n'umuntu, nimba ariko aragutuka, wewe wigire nk'uko umengo sihuri, gusa wewe umenye icyakuzanye. Nimba wewe waje kurondera, utaje guhangana n'abene gihugu, birabisha amaso, wirenganire tu, nta na kimwe. Hanyuma niwamara kuronka ubwo buryo bagukoreshe uronke izo dolari, nimba uvuga uti James yangiro y'umutahe w'imiliyoni 2 z'amarundi, uzoce witahira. Son excellence yaravuze ati abo babakoresha babafata nabi canke nimba ufise yangiro, rondera iyo noti hanyuma uzoce witahira, wikorera ivyawe, uzoza usanga ubayeho mu mutekano ntangere, mu mahoro ntangere. Rero reka nivyo nashaka kuvuga, mumenye yuko bajya abantu baba bariko barakora ibintu nka bijyanye byo gutyoza, babishira ku mbuga ngurukana bumenyi, bajya baba bari ku kazi. Wewe ntuzobifate nk'uko bariko baragutyoza, baba bari ku kazi. Uzobirabisha amaso, wirenganire tu, utarinze kuvuga nabi, wirenganire tu, kandi nabisangize n'abandi, kuko birazwi yuko wakinarada bajyanye bakiri sinasi bajya batagomba gukora, bajya badufitiye iki, badufitiye inzigo. Umunsi rero hogira nk'ubakabura baratujano atangorana.
mureke kwirirwa muraterana amajambo kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Twebwe twaje tuje kurondera, ntitwaje tuje guterana amajambo n'abene gihugu. Iki gihugu ni cabo, dusavye indaro, bashatse bona twirukana kandi vyokunda. Rero ukeneye kuba bamwo bintu rurimi wihorere wibereho tu ukonye, ahubwo uraba ukuntu wo créer confiance entre abakenya n'abarundi, tubandanye tugira ubumwe, tugiriranire ubumwe. Mukenya ushobora nko kumusova gatoya umusove, abo niho uzoba uri kurakreya umubano mwiza hagati y'abakenya n'abarundi. Rero byari byo nashatse ko tuganira ko, ngira ngo ibindi tuzoza turabiganira ko, kandi ibyiza nuko twoza turahanurana. Ufise ico woterera uje ngaho muri commentaire ugira ico bivuze ko, kugira ngo n'abandi nabo bashobore kubona ukuntu tukwiye kugendera muri ano mahanga turimo, muri ano makungu. Mu mahanga iyo umwana arira nyina ntiyumve. Rero ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Ndashimiye wowe wumvirije zino mpanuro, wumvirije kino kiganiro. Imana iguhezagire naho ubutaha mu kindi kiganiro. Thank you.